Mwaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze murano makuru duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Amafaranga ibihumbi 600 asabwa abadandaza bakorera mu isoko yo mu Ruvumera kugira ngo baje barayariha ibibanza bakoreramwo mu kigo cy'igihugu gitoza amakori n'amatagisi OBR buri kwezi na mananiza. Bamwe bavuga ko amahera nkayo atanayo binjiza buri kwezi, bagasaba ko iyo ngingo yosubirwamwo. Ni mu gihe uburongozi bwa meri ya Bujumbura bumenyesha ko ubutabishoboye azorondererwa ikindi kibanza gihuye n'uburyo afise. Ishavu rirenze urugero riri mu bituma umuntu ashobora guhana umwana birenze akamubabaza bikomeye. Alexis Ndayizeye umuhinga mu bijanye n'inyifato abisigura, afatira ku mwana yashengeye muri ino ndwi inyakibingo mu ntara ya Kirundo kubera yahanywe birenze. Ahamagarira abantu gushira imbere ibiganiro. Ido nido ni murano makuru, twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatanguriye mu gisata c'ubudandaji. Amafaranga ibihumbi 600 abadandaza bakorera mu isoko ya Ruvumera basabwa kuriha buri kwezi ibibanza bakoreramwo mu kigo gitoza amakori n'amatagisi OBR ni menshi cyane. Bamwe muri bo bavuga ko amahera angana uko atanayo baronka buri kwezi, bagasaba ko iyo ngingo yohindurwa. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura amenyesha ko abatazoshobora kuriha ivyo bibanza bazoca barondererwa ibindi bibanza bihwanye n'uburyo bafise. Ni nkuru ya Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Saba leta yuko dupfunguriza amahera ni menshi gose vraiment. Imba 600 ni menshi gose. Nta mudandazo ngaha muvumera yo yashobora. Ni bamwe mu badandaza bakorera mu bibanza biri inyuma y'isoko ya Ruvumera iri mu gisagara ca Bujumbura, bamenyesha ko ingingo iheruka gufatwa n'ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura yuko bazoza bariha ibibanza bakoreramo mu kigo OBR amafaranga angana n'ibihumbi 600 ku kwezi. Ayo mafaranga ko ari menshi cyane ugereranije nayo bahora bariha. Uko tuvyakiriye amahera baturishije ni menshi gose bento twaraturiha nko twaturiha Sandis uwo mgutubonye tuzoturariha 600 ni menshi gose. Ubu dukose OBR ntitukiriha meri. Ubwa mbere twariha meri nkahana hariha ibihumbi 100, hanyuma nkaca ndiha na 30,000 y'umwaka wose meri, tukariha nayo bakubura nayo bazamu. Ubu rero batubwiye yuko tuzoriha 600, cyaba ikibanza gito cyaba kinini tuzoriha 600 abantu bari hanze bose. Bagashikiriza ko bitazoborohera kuriha ayo mafaranga kuko basanzwe bugarijwe n'ubukene. Kandi ayo 600 azotugora ko nta muntu numwe ari ngaha yoshira kuriha 600, nta uhari. Ubukene bwo muri kino gihugu muko murabubona. Amafaranga ntayo, nta bakiriya dufise, mugabo ngo tuzoriha twese 600 abari hanze gusa. Abo badandaza bo mu isoko ya Ruvumera bagasaba leta ko yobangira gushira mu ngiro iyo ngingo yo kubarihisha ibihumbi 600 ku kwezi. Twasaba leta yuko dupfunguriza amahera ni menshi gose vraiment. Imba 600 ni menshi gose. Abaye ndani mu isoko umwe yariha 14 ku kwezi, ubu ngo azoriha 450, akabanza gato kangana gutya. None rero ico dusavye abatware nukuri nibagenda basubire mu ngingo bakire n'abadandaza mu gushinga ingingo, babagirisha inama, bababwira uburyo bafise. Abene gihugu turatakamvye, ayo mahera ni menshi nukuri nta mudandazo ngaha muvumera yo yashobora. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura avuga ko iyo ngingo ko yafashwe inyuma y'amatohoza bakoze, basanga ivyo bibanza ko vyahora birihishwa amafaranga angana n'ibihumbi 600. Jimmy Hatungimana agashikiriza ko abatazoba bashoboye kuriha ivyo bibanza kubazoca babaronderera ivyo bashoboye kuriha. Udashoboye kuriha kibanza birashika kuko amikoro samwe, kuko aho twagiye turaca twumvise yuko hariho
koko bene ibibanza hariho n'abandi rero bagiye bakotesha ku bandi aho rero abo bazoheza twiture tubonye ko bidashoboka yuko babandanya bakora na cyane ko badashoboye kuriha amafaranga bazoheza rero tubaronderera ahandi boroshe gukorera amafaranga abayabaye. Iyo ngingo y'ukurihisha ibibanza biri inyuma y'isoko ya Ruvumera amafaranga ibihumbi amajana 600 ku kwezi azotangwa mu kigo OBR ikazotangura kuja mu ngiro mu mpera za kuno kwezi kwindwi abasanzwe nabo bakorera mu isoko hagati bakazorihishwa amafaranga angana n'ibihumbi amajana 450 ku kwezi. Jean-Marie Vianney Ndakumana urakenuye kahise katameze neza no kutamenya inyifato ibereye iyo umuntu agize ibigumbagumba biri mu bituma umuntu ashobora kugira ishavu rirenze gushika ahakubita umwana akamubabaza bikomeye bisigurwa na Alexis Ndayizeye no muhinga mu bijanye n'inyifato akongera akaba anitaho abana mu gihe havugwa umwana w'imyaka 10 yashengeye kuwa mbere w'inondwi ahitwa Nyakibingo mu ntara ya Kirundo bivuye kuguhanwa birenze uwo muhinga ahamagarira abantu gushira imbere ibiganiro gituma haba izo nyifato zo kubareza igufu umuntu canke umwana gukubita udashobora kuraba utindiko nkubitiki nkubita umuntu nkubita umwana ngana gute iyi nkoni mbega ndayikubita gute nkubite ngezehe ico kirava ngene umuntu ashobora kumenya ingene yifata imbere y'ibigumbagumba bije bishavu byo kubabara byo kunezerwa byo kutumva amerewe neza ivyo byose ivyo bigumbagumba biranga umuntu iyo umuntu atazi ingene inyifato ibereye yo kugenda mu gihe agezemwo bituma aca arenza urugero mu buryo yari kushobora kwifata tugereranije n'inyifato yari igerereye muri ico gihe rero usanga n'umuvyeyi wenyene ari umuvyeyi wiwe araharaho akubita umwana akagomba gashika hapfa hari n'abashobora kumwica hari n'abashobora kubahimbura cyangwa kubaturira bijya rero birashobora kuba biva ku kuntu atamenya ngene yifata imbere y'ikibazo kimushikiye no kuvuga ararengerwa n'ibivyo bibazo ntashobore kubikontrola ariko hari inyifato cyane nk'aba ku bavyeyi kubigisha nizo nyifato zirakunda gushika bikanatangaza kubona umwigisha yo kubita ahantu umuntu apfa ivyo rero navyo birashobora kuba biva kuri ivyo bitatu hanyuma hari n'ikindi bita umuruho wo mwibanga ryo kurera abavyeyi nk'akarorero barashobora kura bararengewe n'ibibazo mu rugo cyane abana bataborohereje bafise inyifato ameze neza bafise abandi bagwaye bafise ubukene rero umuvyeyi ivyo byose vyamuremereye hari gihe rero iyo ariko arakemura ibibazo iyo ariko ahuye n'ikibazo cerekeye kurera acagira ico guhita umuruho urangwa no gukubita cyane abana urangwa nawe nyene no kudasinzira urangwa kurara aguma ahagaritse umutima arico mu gifaransa twita burnout parental muri ico gihe rero abo bose hari haba bafise rero ibyo bibazo byo mu rugo bitavuye kuri bo ugaca usanga ashikiwe n'ikibazo mwibarabara atoye ikintu ari arakubise aho umuntu ategeza gupfa ukogwa nuko abantu imbere y'ibibazo bibashikiye bo banza bagafata akanya ko kubanza gushishoza bakaraba ati mbega iki kintu camushikiye kubera iki imbere yuko no kwiyumvira kumuhana haraho usanga uwo muntu agwaye haraho usanga uwo mwana ari umwana yananiranye atumvira impanuro yarakeneye ko abahinga babanza bakamugorora haraho usanga uwo mwana ari umwana nawe nyene yibereye mwibarabara yagize ibibazo mu rugo ugasanga avuga ati jewe reka nurire uwo muduga kubera ndabe nijgo noshikana ndonke ico mfungura haraho usanga biva ku bintu byinshi muri ico gihe rero abana mu bisanzwe kirazira gukubita abana ubanza ukamubaza hariho ibihano bitegekanijwe umuntu yokoresha bishobora gutuma umwana yikosora na cane mu gushira agatima mpembera kwikosa yakoze kugira umwana akosora ikosa ahubwo ntaborezwe gusa. Orero akaba yari Alexis Ndayizigiye atari Ndayizeye nkuko nari mpejeje kumubabwira. Agateka k'abakenyezi karateye imbere mu Burundi kubona basigaye bashigwa mu nzego zitandukanye zifata ingingo nivyashikirijwe kuri uyu wa kabiri
n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rujejwe guharanira amahoro n'umutekano mu ruganda rwo kurabira hamwe uruhara rw'abakenyezi mu gutatura amatati akunze kwibonekeza mu kibano. Nubwo biruko, Patiri Charles Karorero avuga ko hari imico n'imigenzo ituma abakenyezi badashobora kubahirizwa nako nk'abagabo. Hariho imico imigenzo ituma ko gateka kadasokoroka neza kandi abakenyezi bagumera nk'ababonwa nkuko boba batangana n'abagabo. Mugabo kandi turemeza ko hariho akarusho turavye mu myaka iheze. Hari ikintu cagiye impinduka nziza zagiye ziraba mu gusonera ku gateka k'abakenyezi. Ico dusaba ubwa mbere nukumva yuko abantu bose baranganya gateka, nta mugabo nta mugore bose baranganya gateka. Ico ni cambere ko abantu bo bitegera kandi ntibahave bibaza ngo biciye ku migenzo y'ikirundi ngo buciye ku mico kuko erega gateka gafatiye ngaho kwiremwa ry'umuntu. Ica kabiri nuko buhoro buhoro mu ngiro kuko ntitwovuga ngo ibintu bihinduka mu misegonda, ibintu birafata umwanya kuko kugira ngo abantu bahinduke mu mitwe bahindura ingendo barigishwa kwigishwa naho si mu bitabo gusa si ku mashuri harimo no kubona ingene abandi babaho ingene abandi bakora n'ingene abarundi n'abarundi kaze nyene bamaze kubitegera bariko barabishira mu ngiro bariko barigenza. Ivyo rero ica gatatu naco nibaza ko nuko umuntu wese twese umwe afise igikorwa cyo guhindura inyifato n'ingendo yahorana kugira ngo vy'ukuri afashe rero mu guteza imbere ako gateka. Nino kuyo nkuru duciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.